yaranywa inzoga nkamubwira ati none mama kuri kuranywa inzoga nk'izi bihebe ari akora n'ubumaraye namubwira ati mama noneho ko nakubona wewe winjiza abagabo ari nanje byarambabaza ubu mama ntakiri ntagikora ubumaraya Junior afise abavyeyi bose oya papa yarapfuye oya mama yarabimbwiye ngo yarapfuye sindabizi ni kuvuga ntiwigeze ubona papa wawe wewe wavutse wumva ko papa wawe yapfuye afa ku munsi wa Pasika iyo hageze rero umunsi wa Pasika miso uhora uca wibuka urufu rwa papa wawe kugira ufungure bigenda gute ubayeho gute kugira mfungure manza kuvoma amazi bagaca bamenda igihumbi ariko cyangwa yori yarara bakama usenkesa bakama ico gihumbi ngaca ndakijuko nyene saje ariko ego arige nanje bimbabaza aba boss kungene bameze hariho bamwe bafise umutima myiza n'abandi bafise umutima mubi uje kubasega ahubwo bagomba bagututse bakagukubita n'amakofe ukagenda cyo nakubwira nuko urya muntu nyene wasetse urya muntu nyene yagusetse waramwimye naho nyene hari Imana imuhezagira agaca bumukire urya nyene abaye umukire nawe agaca agusubiza bya bindi wamugwirira cyangwa nawe ariko kandi turafise akaganuke Kings Family Burundi twagutekereye kugira ngo dushobore no kukaguhereza reka cyo tukazana tukaguhereza abarinzi batatu wemera mu gihugu cyacu Burundi ndemera Satubi nkemera uwa mbere ni Melanie Boy wa kabiri Melanie Boy wa gatatu Dramati kumurakaze abarinzi bose urabazi umuziki Gwinkovu nyinshi dufise ku mitima tuzitegwa nabo dukunda bikatuma tuja kure y'inkundo dutinya kubabara dutinya kubabazwa blo 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 uwo nakunze bamujanye kure. Kings Family Burundi. Yo, wagwan my people, it's a beautiful day, it's a nice moment day. Nkuko mubibona neza neza turi mu Kanyosha ku mayira abiri. Numunsi udasanzwe, numunsi Imana yatwongeye kugira ngo dushobore kuhimbarirwamo. Nkuko mubibona abantu bari ku kivi, abantu bariko baragenda ariko nkuko tumenyeye muri ubuzima bwa misi yose umuntu ararondera aravyuka akagenda akarondera ariko kujya turondera ari abandi bantu bagiye batandukanye baba bari muri challenge z'ubuzima bwabo bugiye butandukanye. Munkundire ndabaramutse iyi ni Kings Family Burundi turi ngaha kugira ngo dushobore kumenya vie prive ubuzima bwa bene gihugu bamwe babayemwo ubuzima butazwi mugumane nanje aho ngiye kubereka bamwe mu bana bo mu barabara n'umwana wo mu barabara bita Junior amba ahangayitse cyane abayeho ubuzima atifuza ahangayitse abayeho ubuzima atari akeneye ko yobamwo mugumane nanje kuri camera na switch maze dushika hari wagwana follow me. Nkuko batubwiye ahari umusore uwo mupeti ndiko ndarondera ahana aryamye ahantu muri resto ntagira hajyama ntagira haba twarondeye aho asanzwe akunda guteramira twamubuze ariko baca batubwira atari ari ahantu twamubonye aryamye ni muri restaurant iri mu Kanyosha nyene ku mayira abiri mugumane nanje kugira ngo dushobore kuyaga bimwe bibiri mu bijanye n'ubuzima bwiwe. Follow me. Nkuko mubibona twamaze kugera muri ca kibanza batubwira ko Junior aryamyemwo ni muri restaurant amahoro ni sawa mumeze neza. Follow me. Junior Jini ni sawa tyuka kuryamye mumeze neza kuryamye wewe wari bwajya umeze neza none nanifuza tuyage gato twashobora kuyaga haguruka none aha ni hujyama aha ni muhira aha ya
wa musore nababwira Junior nuno musore numwana abayeho ubuzima atifuza kuba yobamwo numwana biboneka ko arushe twamusanze hana aryamye twagerageje kumurondera ahantu akunda kubateramiye twoca tumusanga hana aryamye no kuvuga ati reka dushobore kumurondera kugira dushobore kuyaga mugumane natwe wagwan me people. Of course, my name is Pure Boy the MC Santana. Ini Kings Family Burundi. KFB mu majambo make. Nkuko twababwiye Junior wa musore w'icamamare mu Kanyosha. Nta muntu numwe atazi no mwana mu Kanyosha. Ndavuga abantu bakunda gutembera. Rero no musore icambere icatumye je ndamumenya nuko atari umwana yiba, no mwana ameze neza, ariko no mwana kandi abayeho ubuzima atifuza ko yobamwo. Twaragerageje kuyaga jewe nawe ni histoire ndende yanyagiye numva birankoze ku mutima numva ndabaye tushe cyamvuga ati ntegerezwa kubazanira no musore kugira ngo dushobore kuyaga murazi ko Kings Family Burundi ni televiziyo iyoboye ayandi ma televiziyo yose mu kuzamura impano ziri hasi ikazishira hejuru sivyo vyonyene Kings Family Burundi ni televiziyo ya mbere mw'iki gihugu ca mbere cacu c'u Burundi ifata ikatwereka ubuzima bw'inyegeje vi abantu benshi batazi ko ubwo buzima buhari ikabushira hejuru kugira ngo abantu bamwe bashobore kubutahura. Junior mambo umeze neza? Junior kumbe hajya urasenga wambaye shapure? Ndasenga cyane. Warabatije? Junior abatamuzi Junior ninde? Nta numwanzi muri iki gisagara. Nta numwe atakuzi nta numwe? Atanzi. Muri iki gisagara. Junior ninde amazina yiwe yose avuka he? Jewe nditwa Radukunda Junior abamvuka aho mu Gisyo. Junior afise abavyeyi bose? Oya papa yarapfuye. Papa we yafuye ryari ga Junior? Yapfuye ku Pasika. Pasika iheze? Ya muyindi. Hari ryari uri buku mwaka? Canke uri buku mwaka? Oya mama yarabimbwiye ngo yarapfuye sindabizi. Ni kuvuga ntiwigeze ubona papa wawe wewe? Wavutse wumva ko papa wawe yafuye afa ku munsi wa Pasika. Iyo hageze rero umunsi wa Pasika miso uhora uca wibuka urufu rwa papa wawe. Junior wari wambwiye yuko imihanda yaha mu Kanyosha ari uyiyoboye eka akarere kose ka mu Kanyosha ari ukayoboye ukayoboye gute twumve gute? Chenda nari gihenda ra mu gifurege nara mwibarabara cyangwa nkarara usa imana ndandinda cyane gusa ariho bimwe biba ngaha nkabiyoberwa nanje nkavuga ati nibe bintu bibaye ngaha cyangwa abapolisi bakadusanga bakadukubita cyane ndashima Imana kweri kuba abapolisi badukubita ntaravunitse Imana ndayishimira gusa ari ikindi Imana nziza cyane. Imana nizizi ibihe byose gute kandi ari gendara hariya mu bikarato nkarara amajahe mu mifurege nkarara mu Gisyo mu bubare mu babaruko ariko urashima Imana kubona atacuraba. Junior avukana n'abana bangahe? Jewe na numwe. Urivukana uri umwe? Ego Junior nifuza kumenya ubuzima bwa misi yose kugira ufungure bigenda gute ubayeho gute? Kugira mfungure manza kuvoma amazi bagaca bamenda igihumbi ariko cyangwa yori yarara bakama yosenkesa bakama ico gihumbi nkaca ndakiryuko nyene sajewe ariko ego arige nanje bimbabaza abantu niko mbona bagenda banezerewe ariko je nanje nkababara. Hari gihe bikubabaza ubona bamwe banezerewe nawe ubuzima atari bwiza ari naje cyane mbona ubuzima katari. Ikindi kibazo mfise Junior waragiye ku mashuri warashoboye kuronka ibakwe ryo kwiga? Chese ndize nta n'umwaka wa mbere wigeze ujamwe? Yasindize ndaramwe inzoga nkamubwira ati none mama kuri kurangwa inzoga nkizi bihebe
ari akora n'ubumaraye ndamubwira ati mama no ko ndakubona wewe winjiza abagabo ari nanje byarambabaza uswaje ubu ndashima Imana kuba mama yaragiye kwa mutoyi wiwe kandi aranezerewe cyane. ubu mama ntagikora ubumaraya. Ubu mama nagikora ubumaraya ubu aba mukameza. Junior yakuze mama wakora akazi k'ubumaraya ariko Junior no musi arashima Imana akavuga ati aho bigeze ndashima Imana kuko mama yarabihevye. Mama même si ubuzima atari bwiza cyane aba kwa mutoyi wa mama ni hasanzwe aba mama wawe abahehega Junior. Mama baba mukameza gusa jewe ndakeneye umuntu yomfasha basi. Hamwe Junior yohura nka president wacu nyakubahwa General Evariste Ndayishimiye nakaye kajambo yomubwira chomuza nawe ndo mubwira ati nze cenda kwemera ndagoma ndakumva mu mateleviziyo gusa sinari bwakumenye sinari bwakubona isura kwisura. Hamwe mama Burundi yo kumva akakamo akamenya ko ari umwana ari wo mu barabara yifuza gufashwa yitwa Junior akagufasha woryoherwa cyane. Ndoryoherwa cyane kora ndarumvise ko afasha abana bo mwibarabara ego hamwe nanje yomfasha ndonezererwa kandi ndokwishima cyane gose kugira ngo uramwa kanjana ku ishuri kubera atashuri ndiga. Uwo gusubiza ku ishuri wo kwiga Junior cendo kwiga behajya wonu wiki nywa koka baguhe koka sawa muzanira agafana. Junior reka rero twidagadure tuje umwanya wo kwidagadura. Ohe Junior hajya kandi urakurikirana umuziki w'u Burundi hajya cenda ukurikirana kandi urawukunda cyane. Mbwira abaririmbyi batatu wemera mu gihugu cyacu Burundi. Ndemera Satubi nkemera uwa mbere ni Melanie Boy, wa kabiri Melanin Boy, wa gatatu Dramati. Kumbura kaze abaririmbyi bose urabazi umuziki yabo okay tugomba tuje umwanya wo kwidagadura rero uyu manzi usoma agafana kwanza ugorora umuhogo kuko tugomba turirimbe kabisa. Bakunzi ba Kings Family Burundi uyu ni Junior turi mu mwanya mwiza w'umwidagaduro kugira ngo dushobore kwibagiza ibinabiriye. Junior ubu muhogo ni sawa? Ni sawa cyane. Dushaka rero wambwiye ngo umubaringi batatu wemera uwa mbere ni Satubi. Nkene rero undirimbira indirimbo ya Satubi uzi neza uyitoye ari hakana tuje ko rero turabe. Gwinkovu nyinshi dufise ku mitima tuzitegwa nabo dukunda bikatuma tuja kure y'inkundo dutinya kubabara dutinya kubabazwa blo 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 uwo nakunze bamujanye kure imiryango nayitadutanya my friend tonjo kwicara tenchu your friend winem cho kwira my friend tonjo kwira thank you your friend in never cho kwira Junior kumbura kaze papa Satbura mwemera gose cyane. Jini twumve Melanin Boy nawe twumve kumuzi ririmba indirimbo yewe twumve. Ngurukundo rugira babu sinabona ko ndinjiye aho nari busohokere uwenga nawe narabariwe sindumva ngurukano twifwenye yarafise uwakunda nanje nebijiyo wotubica acha ndabica cyane. Umurinzi wa gatatu waje wavuze ngo ninde? Wavuze Satubi, Melanin Boy na Dramati. Twagiye Dramati Madame ni sofa
twagiye dramatire koroka umwemeze baby killer Madame muri sofa Stinapo de baila Stinapo de baila madame Uri sofa bakunzi ba Kings Family Burundi KFB nkuko mubibona uyu n'umusore wanyu Junior twashoboye kumuzana hano imbere yanyu kugira ngo mushobore kumenya ubuzima bamwe babayemo buri vie privé bwinyegeje hariya kugira ngo ijambo ry'Imana riravuga ati fasha mugenzawe kuko utazi kwejo yawe utazi ingene bizoba bimeze. Hama Junior nike kintu wahanura abantu babagwiza tunga abantu bafise amahera wobahanura kugira ngo wobabwira iki? Abantu bafise amahera none wobahanura gute? Ahubwo baguma bagutuka. Nike kintu ngogira inama abantu bafise amahera badakundana abantu bafise ibintu vyinshi ariko naho basaba amahera y'igitumbura badashobora kuguha wobahanura iki? Aba boss kungene bameze hariho bamwe bafise umutima mwiza n'abandi bafise umutima mubi uje kubasega